turi ku munsi wa kabiri igenekezo rya gatandatu Mukakaro umwaka wa 2021 inshuti bakunzi ba televiziyo Renaissance mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye kaze murano makuru agizwe hanini n'ingingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu yategerezwa kurekura abafungwa ba politike nkuko abahoze batwara Burundi bahora babikora. Ishirahamwe rirwanira agateka k'abafunzwe PRODH ribona ko banakaryo ko kugabanya abanyororo mu mabohero atandukanye. Abategetsi b'u Burundi nabo batemera ko igihugu gifise ikibazo c'ubukene n'inzara. Banki y'isi yose yo imenyesha ko abana barenga igice mu Burundi bafise ikibazo cyo gufungura neza kukubura ivyo bafungura. Hatanguye inama kuri uyu wa kabiri i Burundi kubarongoye ibisata vy'iperereza mu bihugu vy'akarere k'ibiyaga binini, bakaba bashaka kwiga ico kogwa mu kurwanya imigwi y'abicanyi itembera muri ako karere. Ndabaye ikaze murano makuru idonido ni Mukanyisasa. Ukugwaniriza hamwe imigwi y'abicanye mu karere k'ibihugu vy'ibiyaga binini bisaba ko ibihugu vyose biri muri ako karere bifashanya. Ni muri iyo ntumbero hatanguye inama igira kane i Bujumbura, ikaba ihuza abarongoye ibisata vy'iperereza n'umutekano mu bihugu vy'u Burundi, u Rwanda, RDC, Tanzania na Uganda. Iruhande y'izo nzego iyo nama ikaba yitabwe na bamwe mu barongoye amashirahamwe yo mu karere ka Afrika n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Ikivugo ciyo nama kikaba ari ugukomeza ukwizerana kugira habe ugufashanya kwa karere mu ntumbero yo kugwanya imigwi y'abicanyi nkuko vyashikirijwe na General Idefonse Habarurema arongoye iperereza ry'u Burundi. Mu gisata c'ubutunzi mu gihugu c'u Burundi ngo umunwa wose urafise ico ufungura, nayo umufuko wose ukagira amafaranga. Ivyo n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabishikirije kuri we, ngo ivyo vyerekana ko abarundi bashitse ku ntumbero yabo yo kugwanya inzara. Ivyo akaba yabivuze igihe hariko harahimbazwa umwaka ugira 59 Uburundi buronse intahe yo kwikukira. Kurikira Evariste Ndayishimiye. Ni murabe ingere twihaye intumbero yo kugwanya inzara, none uno munsi mu Burundi akaba ata muntu n'umwe avuga ati ndashonje. Narababwiye ni umunwa wose ushobora gutegereza kuronka icurya, umupfu kuronka amahera. Abarimye ibigori uwo mwaka murazi ingere vyagenze, musigaye muvyita amahera ubu ntimukivyita ibigori. None rero uwo wose numutahe nivyo turiko turibonera ko bishoboka. Urunani turi kumwe twese birashoboka tugira urunani. Ivyo umukuru w'igihugu akaba abishikirije inyuma yaho mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu icegera c'urongoye ibanki y'isi ku mugabane wa Afrika y'ubuseruko ni y'ubumanuko ashikirije ko Uburundi bufise abana barenga igice bafise ikibazo cyo kudakura neza kukubura imfungurwa. Akaba yamenyesheje ko iyo banki ishaka kuraba ico yofasha kugira ifashe mu kuronsa ibifungurwa abo bana. C'est ma première visite au Burundi. Je tenais à venir pour voir un peu avec le gouvernement le programme de la banque ici à Burundi, le projet de la banque, ce que nous sommes en train de faire ensemble avec le gouvernement. Comme vous savez, la Banque mondiale est une institution qui a comme mandat la lutte contre la pauvreté. Et donc, je voulais voir avec son Excellence le ministre et avec les membres du gouvernement quel est le programme du gouvernement pour lutter contre la pauvreté et qu'est-ce que nous pouvons faire comme Banque mondiale pour soutenir le programme du gouvernement. Au Burundi, on a plus que la moitié des enfants qui souffrent de retard de croissance. Et donc c'est aussi, nous voulons voir avec le gouvernement ce que nous pouvons faire pour les aider. Tubandanye n'igisata c'ubutungane, abacamanza barakwiye kugerageza bagatunganiriza ababagana kugira bagabanye akazi ka sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Nestor Kayobera arongoye iyo sentare muri iki gihe akaba avuga ko ubwigenge bw'ubutungane ari cyo categerezwa kwerekana ubutungane nyabwo bwigenga. Akaba yabishikirije mu kiganiro yagiranye n'abacamanza bo mu gisagara ca Bujumbura. Nkuko nyine ushobora gukora icyo yahivuze itariki imwe yavuze neza ibintu byo kwirinda n'ibintu byo kubaha. Ubu rero twabwiye ati bene bacu bacamanza kwiza amategeko. Soma amategeko. Imanza muca gukubiza ijambo y'inshobora yavuze itariki imwe kwikugira
kubahiriza amategeko no kwaza mwere gihugu kugira ngo imana zimwe kumbuye usata gisumwe mu shwamaguru ntizozaje Arusha ibe sentare by'ukuri ikimanza zivise intumbero ikomeye. Nestor Kayobera avuga ivyazi neza akamukiwe katumwe n'ubutungane bw'u Burundi atabwigenge bufise uwo n'umwihezo w'umushingwa manza Vitana Shimirimana yahoze arongoye sendika y'abacamanza mu Burundi akaba anegura ingendo y'ubutungane butubahiriza agateka akaba bwituye ari navyo bituma bitura sentare y'umuryango w'ibihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Ako kamo uyu Nestor Kayobera yashikirije nakamo kumvikana mugabo nawe nyene ntayobewe yuko yarasanzwe akorera mu rugo rwego araruzi ko rwaye arazi gituma abo bahora bahurirayo benshi kuko yahora aja kuburanira leta y'u Burundi icabajana nuko batiyumvamwo ubutungane bw'u Burundi nuko baba bihebuye baba babona yuko ubutungane bwo Burundi butariko burabatunganiriza wanashaka rimwe na rimwe biranashika ugasanga kubera ukungene izo manza zitunganywa n'ingene ziburanishwa hariho n'abatsindwa mugabo bitavuga yuko batsindwa ngo ni kubera baba batari bafise ukuri ariko ico bikoze nuko iyo abacamanza bubahiriza ayo masezerano mpuzamakungu vyotuma abanyagihugu baronka ubutungane bubegereye ubutungane buba mu gihugu iwabo. Hanyuma rero kimwe mu bibazo nyamukuru mbega none abo bacamanza barazi canke barazirikana baramiza ku muzirikanyi ayo mategeko ashinga uwo muryango mbega leta y'u Burundi iyo nyene ubwayo iremera irazirikana ayo mategeko agenga uwo muryango kuko ico kibazo hamwe bashoboye kucishura hariho n'ibindi bibazo vyinshi vyoheza bigatorega umuti. Sentare mpuzamakungu y'ubutungane mu karere ka Afrika y'ubuseruko isasa Arusha ishinzwe guhagararira iyubahirizwa urudome kurundi rw'amasezerano agenga uwo muryango. Uwo muryango rero ukaba ushingiye ku vyiyumviro nyamukuru vyanditswe mu ngingo ya 6 n'ingingo y'indwi vyerekana yuko umuryango utegerezwa kubahiriza no guhagararira intwaro ibereye intwaro irangwa n'ubutungane intwaro rusangi iyo bita demokrasi kubahiriza agateka kazi na muntu hamwe n'intwaro y'ingingo ivyo bita état de droit mu gifaransa. Hanyuma rero kenshi abanyagihugu baba mu bihugu bitandatu bigize umuryango barakunda kwitwarira ibihugu vyabo bagiriza ivyo bihugu ukungene intwaro canke inzego z'ubutungane bibarenganya bitandukanye n'ayo masezerano mpuzamakungu agenga uwo muryango. Niho rero uca usanga iyo sentare ijya mu idonido ikiga ngene vyagenze igaheza igashinga yuko igihugu runaka nka leta y'u Burundi yuko yarenze ayo masezerano mu kurekurira abacamanza canke kurekurira ku banyagihugu abacamanza batubahiriza amategeko abacamanza barenga ubwigenge hamwe n'imyidegemvyo y'abanyagihugu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarakwiye gufata ingingo yo kurekura abafungiwe ivya politiki harimo n'abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Petero Kavembo Nimpa akibutsa umukuru w'igihugu ko ubutegetsi bashatse gutembagaza butari ubwiwe atarakwiye kubibakurikirana ko kubwiwe ico ni kimwe mu vyofasha no kugabanya abanyororo buzuye mu mabohero y'u Burundi. Umukuru w'igihugu bamusaba yuko yoshira ingufu nyinshi cyane kuvyerekeye amabohero kuko kw'isi yose ikintu kiswe ibohero bacyubaha. Yego ibohero ni ribi umunyororo ni mubi ariko ni ikintu kibi ariko gikenewe. Nico gituma rero twosaba umukuru w'igihugu yuko kujya yatanguye gufata ingingo abandanya bata ingingo zorohereza abanyororo abe cyane cyane nk'ubu abanyororo bagirizwa ibintu vya politiki amadose ya politiki nk'abo naho ko turazi ko bahari nk'abashatse gutembagaza ubutegetsi
ubu hari ubutegetsi bwa Ndayishimiye, nta butegetsi bwe bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza uko ari ibintu yari yononye. Muri icyo gihe umukuru w'igihugu mushasha agiye ku butegetsi ku isi yose nzima, ikintu atangura ni ukwegukura abanyoro ba politike, kuko wewe nta ngorane baba bafitaniye, ntarabe ngo ni umugambwe, ntibagomvye gukura umugambwe ku butegetsi, bagomvye gukura umuntu yari kakora nabi. Abanyagihugu barahaguruka bakajya bati ubu muntu turamwiyamirije. Muri icyo gihe umusubiriye abo bantu bose bafungiwe ibya politike byatezwa kubarekura, kuko burya ntawe utwara ku mbohe ngo ashikane. Nicyo gituma twosaba yuko nabo bantu nabo nyene yoraba ibibereye, ata bindi byaha babagiriza abo bantu bakabarekura. Nino ngaha dusozereye ano makuru, tukaba tubashimiye ko mwayakurikiye naho utaha.